ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo kandi shimira Imana Data twese ubugira kandi ku bw'uyu munsi mwiza yampaye kugira ngo nongere gusangira ijambo ry'Imana namwe. Imana ishimwe. Kandi hari icyo Imana igomba kutubwira biciye muri aya majambo nk'uko ibi bisomwa babiturongoreyemwo. Icyo ngomba guhera ko watanze nitwa David Sabukiza, sanga ndi umukristo ngaha ngakora ibikorwa mu muryango wa kaminuza. Mu mwaka w'ibihumbi 2009 umwaka w'ibihumbi 2008 ushira w'ibihumbi 2009 niga mu mwaka w'12 ahantu mwirise imwe y'Imatana aho biti Bubanga. Sinari bwakizwe usivye ko nari umukristo wo mwishengero. Vuze mwishengero menga mvuza bice mwishengero nari umukristo byo ko byumvikana. Ariko nkumva ko muri jewe mboshwe nkiri kure y'Imana. Umunsi umwe ku mugoroba nicaye mw'ishuri ndi muri etude, numva ijwi muri jewe ikintu kimeze nk'ijwi nyene muca muvyumva. Mva mw'ishuri yo nari nja muri dortoir aho nari sanzwe ndara aho naryama. Numva muri jewe ntisi inyota yo gusenga kugira ngo Imana ime kubohoka ime kuyimenya. Ndashika muri iyo dortoir mw'uwo mwanya nta bantu baba bari kuko twatwita kuba turi muri etide twese. Shitse naryamaje ku gitanda cyo hejuru ndahagarara nigamira ico gitanda ndasenga ntazi neza n'ingene basenga mugabo nyene mvuga ivy'iwanje uko ndongowe kubivuga. Ndavuga nti Mana jewe uko nyene ndi niwampa gukizwa ukama ko kumenya nanje nzokwigisha abandi nzobumwigisha w'ijambo ry'Imana. Isengesho ryari rigikomeje ntiryari bwahere nimugire ngo nari impejeje. Mugabo ngezaho canumva ijwi ry'umuntu rivugana nanje, mvuze ngo iry'umuntu igikintu ijwi ry'ikintu nyakintu kirambwira iti David magaza wa waje kuvuga ngo niwakizwa uzokorera Imana kandi wigisha abantu. Umva kiratwenze mweka no kuri bitariho biri hamba. Wewe icambere urakigimiza ico ni cambere uvuga uburefu ico ni ca kabiri ati ica gatatu none ntuzonakizwa. Irega unamaze kubona yewe nanigize kuri ko nigikinga ari ukuntu iko nyikinga ukiri kuri gutaramya gutumbereza yahusha bigacuka cumenga wabaye paralize bikanka kuyigarura amaheka guta ayishatse shamera gutyo ndabura ngene ndobandanya senga nyine shandi kuko byari byo sanzwe ko ngigimiza sanzwe ndiko mvuga ubureve sindakizwa kandi n'inzira nzokizwamo sindayibona. Kuvuga ni kabisa atari byo. Ariko mugabo ndababaza sindi ko mbaza mwege nuko mbaza ico kintu naje kambaza mwomenya ico kintu kizi ko muri mu 2011 nakijijwe kandi ico gikubisho gihe nigisha n'ubundi ko ndigisha. Ikibazo kigira kabiri sinzo ndakibaza gusa ntari ngaha uwo bababazwa n'ingene mvuga nagira mvuge ngo n'ico kintu mugabo sinokubona bivuga kuko nta n'uri ngaha. Ariko gusa ico kintu nuwo nibamenye yuko narakijijwe kandi ndigisha kandi ndashishikaye. Imana ishimwe cyane.
kandi imeze nka wa mwana babwira ngo wamwa sangira na so wawe. Umwana ati nukuri papa atavyase jewe sinovyanga. Kandi aho kuri gushirira mu kuyaga, Imana ishimwe cyane. Ibi bisomwa bamaze kubiyimpa, narabisomye, ni bisomwa bibiri, icisezerano rya kera na rishasha. Ngerageza kubihuza no kuhuza n'iki gihe turimwo, aho dutangura kwibuka imibabaro ya Kristo. Mbere niko biri. Mugabo numva ijwi rimbwira ngo mu bugaragwa ishuri ry'Imana. Murantegera kayemwe? Hehe? Iki niryo jambo tugiye kwiga uyu munsi. Reka bandi babwiriza inkuru zishingiye kuri aya majambo kandi zizakudufasha kumva aya majambo. Mwene majambo mw'ishuri hajayo bande? Abanyeshuri. Umunsi umwe umutama canke umusaza, niko Bibiliya ivuga, Yohana, munamubona? Ntitumubona gusa turamwumva. Yagiye muri Mpwemu. Agiye muri Mpwemu, ninde mwumve ivyo yabonye. Tuje mu vyahishuriwe Yohana 5, mwumve ibintu yabonye, tudashobora kwiga aya majambo tutabaje kubimenya. Niyo mwumve navuga. Mbona igitabo mu kuboko kw'iburyo kw'ivyagiye kuri ya ntebe, canditse imbere n'inyuma, kidombagijwe ko udushashara ndwi tukimatanije tudomyemwo ikimenyetso. Mbona umumarayika w'inkomezi nyinshi asemereza ijwi rirenga ati ninde bibereye ko azingurura kirya gitabo ngo amene ibikimatanije. Ntihagira uwo mw'ijuru canke uwo mw'isi canke uw'ikuzimu ashobora kuzingurura ico gitabo canke kukiraba. Nanje ndizwa cane nuko hatabonetse ubereye kuzingurura ico gitabo canke kukiraba. Umwe muri ba bakuru arambarira ati ntacurira, intambwe yo mu muryango wa Yuda, umunago wo ku gishiti ca Dawidi, yaranesheje ngo azingurure igitabo amene ibikimatanije indwi. Imana ishimwe cane. Kugira ngo mwumve ivyo ariko navuga niyo nteranja, reka dusubire mu gisoma twasomewe ca kabiri, nubwo atarongeye guhera, mwumve ingene naho hatubwira. Mu gisoma twasomewe ca kabiri, uwo yabonye canke uwasomye nasomye murongo utangura wa 27 kumenga ni wa 28 muri Yohana igice ca kabiri twasomewe mu butumwa bwa Yohana igice ca 12. Reka ndayisome ngabanye binyaruke. Igice ca 12 umurongo wa 27 avuga ngo umushaha wanje urahagaze, none mvuga iki? Ngire nti data nunkize iki gihe, yamara nico canzanye ngo nshike muri iki gihe. Data shimagiza izina ryawe mw'ijuru, maze ijwi riva mw'ijuru riti ndarishimagije kandi nzokongera kurishimagiza. Ibi bintu muvyumvirije ntimushobora kumva aho bihuriye n'ishuri ryo mu bugaragu. Muko nagende babwire ngo iri si tugiye kwiga ahari turabiye kuri Mose, kandi wanashima mbere ubiravye ukaraba Mose, uza gusanga Mose mu gikorwa ciwe cari nk'igicapo ca Mese yaragiye kuza. Turajana. Nico gituma twebwe uno munsi nk'abanyeshuri bo mw'ishuri ryo mu bugaragwa, ahantu hambere turabira n'umunyeshuri yize iryo shuri atavuye mw'isi arengutse mw'ijuru. Imana ishimwe cyane.
iki gihe Yohana yerekwa ibi mw'ijuru hari hateranye ivyo twokiza ko ari nka assemblée générale, bariko barondera umunyeshuri aza kwigira ishuri ryo gucungura umuntu. Imana ishimwe cyane. Ngo abari bakoraniye mw'iyo nama bose bumvise iby'iryo shuri, bumvise iby'icyo kintu. Twebwe duciga hariho ivyigwa bimwe bimwe tutakunda cyane, tutari tuzi cyane. Umwigisha rero ariko arigisha, hari aho yafatingwa kugira ngo umunyeshuri aje kukibaho gukosora, kandi icyo gihe cyacu yaguhingwa yaguhesha ukuryo ingwa ukubafu gufashe iki, mwe murayibona. Umwarimu rero ariko arazana ingwa, twagerageza kugira ngo amaso yawe adahura n'ayiwe, ngo aguhingwa kuko urazi ko niyo yaguhaye ingwa bisigura icyo bisigura. Mw'ijuru Imana irabaza ngo ninde bibereye, ninde yemeye kwiyandikisha muri iri shuri. Ngo n'ibinyabugingo byose biti jewe siho ndi, jewe noneho n'ivyo ntibindara. Abamarayika bakuru bati ishwi jewe ayo mashuri ntayo nshoboye. Yohana ngo ariko arabiraba ngo ararira kuko habuze n'umwe yo kwiyandikisha muri iryo shuri. Omurantegera mugabo ngo umwe aramubwira ati humura, hariho umunyeshuri de reference, hariho umunyeshuri excellent, hariho umunyeshuri ntagereranywa yaranesheje wamatanure ibimatanije ico gitabo. Imana ishimwe cyane, aremera kwiyandikisha muri iryo shuri. Uwo yarinde wa munyeshuri rero ngo waraje amaze kuza, urumva yarakimatanuye, bisigura ngo ndemeye kuja kwiga ivyigwa byanditse hehe. Ico gitabo kambe mwe mwacumvise yari syllabus mu yandi majambo. Uwemeye kuyimatanura, n'uwemeye kuyisoma, n'uwemeye kwiga akazokora ibibazo byo muri ico gitabo, uwo nawe nta wundi yari umugazi w'intama wenyine. Turajana none rero ngo baravutse araje, ishuri riratanguye. Jewe ntanguye ku ishuri sinarindi mugabo nahora numva bavuga ngo yaga mukama. Ngeze ku ishuri ndavyitiranya, nkabona batereka bagira ngo abanyeshuri ibintu byo kugira ngo ahubwo mapapa ntiyashize muri yaga mukama. Aha niho jewe mwigisha sise muhirambaza mukuru wanyu ntewe mwege mu ishuri muragira ngo ati ni kujya nyene. Amaze gushika mu ishuri, amaze gushika reka mwumve icambere cabaye. Ukovye kuvunagura amajambo kubera tuyasomye yose nitwo yaheza. Tuje mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana bitona na Luka. Igice ca 4 umurongo wa mbere kugera ku murongo wa 3. Tumabwiza ko bwanditswe na Luka igice ca 4 haravuga ngo Yesu ageragezwa na Satani. Yesu yuzuzwa mpwemu yera, ava kuri Yorodani agendagendeshwa mu bugaragwa na mpwemu, amara y'iminsi 40 ageragezwa n'umugwanizi, kandi muri iyo minsi ntaco yariye, ishize arasonza.
aya majambo ndiko ndayavuga kugira ngo tuze gushika kuri iriya jambo twasomewe twumve neza icyo risobanura. Wa munyeshuri Imana yarungika mu isi, mbega twasomye ngo agenda mu bugaragwa, twasomye ngo agendeshwa, sivyo? Umuntu agendeshwa niwe aba yijyanyeyo, yagiye yabigomba. Mube muri taramutego canke oya, niho menya ko turi kumwe. Ngo agendeshwa nande? Muyandi majambo mw'ishuri ryo mu bugaragwa si ngombwa we ngo ubishake, hari igihe ugendagendeshwayo, hari igihe ujanwayo uvyanga cyangwa uvyemera. Agendeshwa hehe? Abigomba, atabigomba si ashobora kuba yabigomba, umbaze. Agendeshwa mu nyuma ariko arasozera ishuri. Inge mu bico yavuze rero rya jambo rero twavuga, inge mu bico icyo avuga mukamwumva ngira iryo shuri ryari rimumereye. Avuga ngo iki 27 umushaha wanje hamwe aburi undi muntu asoma kugira ngo nabasanga agende ko bisoma jenye. Umushaha wanje urahagaze, none mvuga iki? Ngire nti data nunkize iki gihe, yamara nico canzanye. Naho uninde wa munyeshuri yitwa Yesu, turajana avuze ngo iki? Mwumvise avuze ngo iki? Umushaha wanje ndumva mbere n'inkomezi ni nyinshi, niko avuze. Yashaburetse. Reka ishuri ryo mu bugaragwa wowe urarizi. Ati umushaha wanje nukuri kw'Imana utagira uncemwo. None mbega yibutse ko yagize gute? Womenga yovuga ati iri shuri genda demisiyonye, mugabo ntibikunda kuko yaramanyuye igitabo, yaremeye ati genda uciga biguma canke byoroha. Turajana ngire ngo data nkura mu ishuri kandi ndamaze kwiyandikisha mbere n'ivyo ngira ndabimare ngo mashika muri egizame, ntibigikunda. Naramaze gusinya. Ubu ni umwigisha, turiko turajana. Dusubire kwa Mose. Iki gitabo twasomeshe kuvayo nagomba mucumve neza. Wumvirije ibintu twasomewe le jour de la proclamation. Ashobora batavyumvise. Twasomewe uriya munsi wo kuvuga amanota. Bega mwe muri urugendo twasomye rureha. De face ya memoire, bavuga memoire. Kugira ngo umuntu agere hadefanda, mwega muri urugendo abageze. Aha ni muri defense ya memoire, aha niho twasomewe. Iki rero ntushobora kugitahura utabanje gusubira inyuma ngo ubanze ubone umunyeshuri Mose iyo yarengutse ingeno yize n'ibyo yize. Ntushobora gutahura ibi bintu, ntibikunda. Amwe murantegera akayemwe ubanda badacana inyama vamuru. Nagomba tubanze twumve uyu muntu Mose, uyu munyeshuri mbega yatanguye ishuri ryari, yazananye he, yarengutse hehe? Mbega ibintu twumvise ngaha bikwiye gutwigisha iki twebwe uno munsi? Mose ni umuheburayo. Hari ibintu bigera kuri 5 dukwiye kubanza gutegera muri aya majambo. Icambere, Mose ni impunzi. Amwe murahumva uyu Mose tubona ayaga n'Imana imubwira ngo Mose ndi Imana ya so,
n'impunzi ari mu buhungiro. Murabyumva? Icyo ni cyambere. Ari mu buhungiro kubera iki? Kubera yuko akivuka muri bukenyene byagenze bakamutwara mu Rukama, ijuru ryari ritanguye, sivyo? Bamuterera mu Rukama kubwa bahati nzuri, akaswahili nako yaga ntuge ngo sindakabe gakega, kubw'itombora nziza baramutora, mbere ntiyatowe n'uwari we wese, atorwa n'umwana w'umwami, akayigira mu madiva y'ibwami, gukubita imisose. Murabibona ibwami ngoba umwana w'umuheburayo, imisoso arayitamira imyaka hafi 40. Mwamerewe neza, amafiriti yari ahari, amasupageti, ndiko mugize ivyo vya kera, indege bigezweho mwege abantu b'abakuru n'ibihu. Reka twega ibizo tutanamenya, mugabo bijyanye ariko muze murabitwereka natwe, muza muratubwira mo bitwereka bijyanye bijya byose yaramererwa kuko hari bwami. Umunsi umwe ngo agenda kuraba biwabo, asanga umunyegiputa ariko arakubita umuntu wo mu bwoko bw'iwabo. Aravuga ati kameme sinshobora kureka umuntu w'iwacu ngo amererwe nabi. Wa muntu ngo aramuniga, amuhamba mu musenyi, acarigira ati ntabwo bimenye. Mu nyuma asanga abavukana cyangwa abaheburayo bagwana, arababanguranya ati we shakagabo, wowe turanguranya nkande, wagizwe nande umutware wacu, ugwamagira kuyogira wa munyegiputa. Twarabimenyesha, zaramenyekanyesha. Mose ati birayangaye, ariko nagendera bende babwire ngo Imana imaze kurisha Mose akoze, yibuka igikorwa kimurindiriye imbere. Aravuga ati uyu mugabo ibibazo atora umuti wabyo par force, akoresha ingimba. Nkwiye kumutwara mu ishuri, nkwiye kumukura muri segondere, nkamutwara muri kaminuza kugira ngo aminuze iby'ukwihangana n'iby'uburongozi uko bikwiye kugenda. Amaze kubyumva wacarahunga, tubona Mose ahungira Imidiyani, atazi yaca. Ageze Imidiyani atorwa na Yetiro, atangura bavuga ngo Ruweri, ariko nibona ko Ruweri nibo Yetiro. Hari icyo yakoze, noneho abantu baramutora. Amaze kumutora amugira umushumba mu bisanzwe. Mugabo wacamuha umugore, aramuha umukobwa wiwe abumukwe, acamuha akazi ko kuragira intama. Mbega hari iwanyu cyangwa ntari iwacu, abungere baragira inka n'intama, mbega mwijoro baryamahe? Ndazi ko bajya bamuvyima vyiza vyiza. Kenshi abungere baragira inka mahamajawo no mu kujyana nariba mu gikoni. Murantegera? Mwege hari iwanyu abo tuva ruguru nonga ibijumbura nabizi. Kenshi abakozi baryamahe? Mwenge nta mufisi bajyaba mu mashambure meza makuru. Yabureze sha mu mashambure naho abana n'abana bo mujya kudutunze. Umukozi ni mu gikoni hari inyuma. Bibiliya ntabivuga, ariko ntawe uzi ko Mose nituzi neza aho yaryama hariho, ariko mwashobora kuhibaza. Tombora gusa yagize uyu muntu kubera ko yamuragirira neza, yamuhaye umukobwa wiwe, amugira umukwe wiwe. Ariko umukwe wa hehe? Umukwe wo ku ndaro. Ntavende kuko Yesu ndiwe, ariko ndibaza ahubwo umukwe wo ku ndaro arakanga muko ashatse kose. Yaba hari uburinga yatubwiye amonda batawuhari, ariko ndazura umukwe wo ku ndaro ntiwigira sura ivu. Oya yewe sindavyibaza. Yari umukwe ku ndaro, ikirenge yaho yari umwungere, ikirenge yaho yaragira hehe?
yaragira mu bugaragu. Imana dufashe cyane. Hari ikintu ngo bakamutegera neza muri aya majambo twasomewe atubwira ibya Mose kugira ngo mwumve neza icyo avuga. N'iri jambo ritangura iki gice twasomewe. Bavuze ngo ico gihe Mose yaragira umukuku w'intama za Yetiro sebukwe. Ico gihe ikihe? Imana bafashe cyane. Ico gihe ikihe? Ikintu mukwiye kumva muri iri jambo ritwereka yuko iyi nkuru batubwiye ngaha ni indunduro y'urugendo rurerure Mose yaramazemwo, kandi kugira ngo utahure iri jambo uduga imbere gatoya ku murongo wa 23 wo mu gice cya kabiri. Avuga ngo hashitse igihe kirekire umwami wa Egiputa aratanga, Abisirayeli banihishwa no kubabazwa mu buja. Barataka, ugutaka batakishwa nubwo buja kuraduga gushika ku Mana. Imana yumva amaborogo yabo, yibuka isezerano ryayo yasezeraniye Aburahamu na Isaka na Yakobo. Wibitegereje ibona uko bameze. Ibi bivuze iki? Bivuze ngo mu gihe bene wabo babandi yatabara cagihe bari kubaranihishwa n'amagorwa yo mwabuno buja, bari bajakariye abanyagiputa. Bivuze ngo mwico gihe cyose na Mose nawe nyene ntiyarakiri kwaje mafiti bwami, nawe nyene yari yarabanyamukira, nawe nyene nubwo bitagaragara neza yari mu bundi buja, suzi no teleforume canke mu bundi buryo. Mwe muravyumva? Ico gihe rero bene wabo bari mu buja, nico gihe Mose nawe yari amaze imyaka myinshi, bavuga ngo ni hafi imyaka 40, ari umwungere w'intama, umukwe wo ku ndaro, impunzi, aragira mu bugaragu. Imana ishimwe cyane. Ishimwe cyane kubera yuko nubwo byari bimeze uko, niyo nyene iryo shuri. Birumvikana kayemu. Mose umunsi umwe rero kubera ko yitwaye neza, reka ndabivuga uko, muri iryo shuri yabayemwo, ari umukwe wo ku ndaro, ari umwungere, ivyo byose umunsi umwe atera intambwe ava muri kamenyere ka buri munsi, ava mu bugaragwa ngo atera iyindi ntambwe, yegera imbere gatoya, arenza umukugu hirya, agera ku musozi w'Imana. Imana ishimwe cyane. Ahitwa Horebu. Kandi ntohoye nasanze ahantu bava ku musozi w'Imana twaba tubiririmba, ku musozi w'Imana niho ngomba kwibera. Yego habe mugabo umenye yuko ijambo Horebu risigura ngo ahagatutse, risigura ngo ahumye, risigura ngo umugaragwa. Murantegera? Yego habe ntabwo ukubujije, ariko kuwo musozi ni mu bugaragwa, nta handi. Ubuzima bwa Mose tubona bugabuwe mu mice ibiri, imyaka 40 ajya abafite ibwami, imyaka 40 ari mu bugaragwa. Mbega mu bugaragwa mwibwira ngo haragwiriyemo ibiti byo kugamamo agatutu? Biragwiriyeyo? Sha we no gutatuna muri bire ku murongo wa 8 nari kukubwira nti hasa naharya, none we nahuzi gusa nari kukubwira nti hasa naharya, wowe utahazi ntaco kandi ntukahamenye n'abawe ntibakahamenye. Mwibwira ngo mu bugaragwa aho ugomba kunywera amazi niwe uyanywera? Oya.
Imana idufashe cyane. Ateye intambwe ngomba nteresozera. Hari ikintu yabonye kandi ngomba kubabwira, kubona igisaka kiriko kirasha nta gitangaza kirimwo. Muti kubera iki? Ntimwibwire ngo Mose mu myaka 40 aragira mu bugaragwa yari ryambere abonye umuriro uri kutira umusozi mu myaka 40. None wewe ubwawe ntaburabona kina nabore imiriro ari wakiri kwirashi turira imisozi n'ibiti, nta gitangaza kirimo. Nubu wotugarugu ntiwabura hahiye wobona, nta gitangaza kirimo. Ko Mose abona igisaka kiyo kirasha, ivyo vyose vyari bisanzwe. Mugabo Mose kubera ko umusozi w'Imana no kunezereza Imana no kuba yarayigandukiye mw'ubwo buzima, hari ikintu Mose yakoze kidasanzwe. Abonye umusozi igisaka kiyo kirasha, yabaye curiye, yagize curiosity, yagize inyota n'isaka byo kwihweza ivyo bintu. Aravuga ati no, sinahora muri bisaka biriko birasha. Mugabo icyo gisaka nge ndabe neza. Araraba, ariko araraba abona amababi aguma yigirira ngo amababi ameze neza. Abona amahwa, babuduka amahwa, abona nta na rimwe riri kure. Atuya Mose n'amarori yari yambaye, icyo gihe nta marori yari bwabeho. Mugabo nimba yarayambaye, dufate ko yarayambaye. Atuya amarori yanjye ntabona neza, nge maze ndabe. Arakura amarori yongera arayambara. Igitemuka oya nge nkikane, nge nganya irakuba mpagaze nganya sibona neza. Akikane kuri iyo nyota niyo yanezereje Imana. Arabukuntu Mose anezerejwe no kugira inyota yo gutahura ibiko birabera ahari. Imana ishimwe cyane. Bacanira regere batehoya kanere, reka negere ndabe. Imana ishimwe cyane. Kugira isaka byo gusuzuma ibihe turimwo, ubugaragwa turimwo. Mbega ahubwo niyobora ishuri y'Imana? Mbega ahubwo ibyo ndiko ndabona, ibi bintu bingikuje, ubu buzima ndimwo, aho niryo bari ishuri? Aho mbega Imana naciye bigomba imbwire. Mose aregera ararara ati kanye ndabivyo ari byo. Imana iramubwira iti Mose, Mose. Nawe ngo aritaba ati sabwe. Ateka jewe Imana ndi ngaha, jewe Imana ya so, Imana ya Aburahamu, Imana Isaka na Yakobo, nije ndi ngaha, ndiko ndakwiyereka. Narakubonye imisi umaze mu bugaragwa, narayibonye, narabonye ubuzima bwawe, ingene wagiye witonda, ingene waciye bugufi, ingene buworoshe, narabibonye Mose. Ni jewe ndi ngaha. Erega ntugire ngo nibindi Mose, yanezerwa, nije ndi ngaha. Imana ishimwe cyane. Imana ihimbaza. Bavukanye hari ibyo ducamwo muri kahise, tukibwira ngo amarushwa, tukibwira ngo ni ingorane, kandi ari ishuri ry'Imana ryo kudukomeza muri kazoza. Imana ishimwe cyane. Reka ndababwire, umunsi umwe sinibuka neza umwaka, ndiko ndataha ahantu mu nzira nyene, inzira ica ahantu abantu baruguru vuga mu Nyovu, mwe murumva neza hariho n'ahantu hari ibintu vy'ivyatsi bita ishinge, ugwire, turutu dusaka duto duto. Rero nduga mu nzira mbona ikintu gihagazemo, kiva mu gashamba kari impande y'inzira, gihagaze mu nzira kimeze ngwe. Avuga nti kiriya kintu mbona ni giki? Ningisanga ari uti batiriye mu nzira. Ndaduga tucu ninona, ngeze ademete nzabona ni inzoka bugungo bita imvuvyi, yahagaze mu nzira nani imeze uko.
ndavuga ntiwanzoka sije nkubisa niwumbise urambisa cyangwa urasigara imeze uko umunwa nawe yadunduje usigaye unganuka hirya ari hano baciye ibiti by'amakara ni n'ingenzi so tuvugana ngenda ntora igiti iyo nzoka nyirango yapima hafi nka 3 metero ntugire ngo bwari bwabasha muca babandi inzoka ndayikubita ikiradugira hagarara hamwe tureha abantu bari hakurya n'ubindura ngo batungu bantuze bigiri bukubira bukamoye ntoya ndabibona ndabibona ntimugire ubwoba hewe inzoka ndayikubita ndayica nditahira atacabaye nkaho umenya ntacabaye birarengana kandi Imana irabibona kandi sinarinzi ko ntanguye ishuri heze iki igihe ndi muhira ari mu gihe cy'umuci ngenda hahandi bita kwa sugumwe mutamwabona mu bwiherero ndinjira ndarangura cyari kinjaye hanyuma nza numva hirya mu ntaba z'urugo ibiti ngo kece uruntu runyagaza nino nivyo byabo gavyibwiraga ngo mbiri ko binkanga numva nyakintu gikomeza kiza iyo ndi ivyo byabo navyo vyo mwari muci byahamba ibiri hewe murabona ko umuntu aba ameze cyane ziya zahari ya ruguru iwacu mwege no mbona asaga babikoze neza umuntu arica nzambaza mvuge ngo isato inzoka ntashobora kubabwira ukuntu ingana irikiye neza imbere yanjye kiraduga imeruko hagati yanjye nayo hari ngira nka santimetero hewe igikorwa kibaza kirahagara ndavuga nti oya ndazi we nturi inzoka ndazi ndiko ndarota ndazi we nturi inzoka oya twumvikane ndazi we nturiyo mugabo ndahumura nkabona ka karimi kayo gusa ngo na rero ya yindi narayishe usanga ariyo yazutse ca numva amajwi abiri muri jewe rimwe rimbwira ngo gifate irindi rivugira kure riti ukabuja iragukomora kandi urapfa wikoma iragukomora nta kabuza ntoya ndazi siyo nkumuye turacahanganye ijwi ricarimbwira ngo yikange turavuga ngo bitega Yesu ndabona ngo numva hanze ko genda kubita ibiti ihomba kuri genda muri iyo minsi atamisi haciye mushikanje ari yari akaba nagacupa mu kuboso hagura inzoka bita inkoma akaba ari mu nzu bari parateka n'abana hanze akaba hari akabido kari gusa kaga gasengerite batabumva kadumu ngo ha mega n'umuntu akwise umugere avuga ati ukaduma hanze ko atamwana ariko arakinira hanze habaye iki akiko ari imbere bibaye akaba ngo mu cumbi yari yamushikiye imezo ati nterura kaba kandi agaterera nka hariya ndiko ndavuga nitume hera kuri jewe nta kundi kuko ndabize nta bindi karabaye ati mugabizi ijwi cyariraza ngo mwizina rya Yesu
avuze ngo mu izina rya Yesu iki paro kubaramutsa abayi n'agasaga iki yakatirigira mu nyuma ndishira ahantu ndiyumvira mbega ni ikihe cigwa nkwiye gukura muri biriya bintu. Icigwa nkwiye kwakura ni uko ubwa mbere inzoka ya mbere nayikijije inguvu, ariko iyo mu nyuma nayikijijwe n'ijambo cyangwa no kuvuga. Mu yandi majambo igihe uri mu ishuri si misi yose ukenera inguvu. Mose ahuye n'abana uwa mbere yaramwishe amuhamba mu kuzimu akibwira ngo arabishoboye, ariko noneho mu nyuma yagiye kwigira indi shuri bidakeneye inguvu, kubera ko ibibazo byose duhura nabyo ntibyaba bikeneye ko dukoresha inguvu. Imana ibafashe cyane. Irambwira ngo nk'uko wakize ya nzoka kuvuga ukavuga Yesu, niko hari n'intambara duhura nazo zimeze nk'inzoka ziryana dukizwa nuko twambaza izina rya Yesu. Imana nishimwe cyane. Imana ihimbaza. Bavukanye ndarangije ushobora kuba nanatwe n'umwanya. Nagomba babwire ngo iri shuri ndiko ndavuga Yesu ubwiwe yararibayemwo ararindara neza. Musomye ubeshejwe Yohana haratwereka ingene Yesu yahawe ubukuru, izina rya rurangiranwa, kuko uko yacunguye isi agashobora kunesha ibimugerageza byose, icamuzanye akakirangura. Imana ishimwe cyane. Nimba Yesu yagwanya akanesha, natwe duhamagarirwa kurwana kandi tukanesha. Yesu nashimwe cyane. Mose yaciye mu buzima bugoye, yaciye mu ntambara nyinshi, yaciye mu bidasanzwe, yarabaye impunzi, yarabaye umwungere, yarabaye umukobwa ku ndaro, yarabaye ibyo byose yabaye, ariko aranesha. Umunsi uri izina Imana iramubonekera kuko yitwaye neza, iramubwira iti ndi Imana ya Mose, ndi n'Imana yawe, uwo turi kumwe. Imana nishimwe cyane. Ibitugwanya biriho, ibidutera ubwoba biriho, ibiduhangayikishije biriho, ariko ndababwira ngo hari Imana, kandi ko Yesu yanesheje, ko Yesu yagwanya akanesha, ashobora no gufasha ngo abageragezwa. Ibyo Imana itubwira. Muri vuga Yesu baririmbye ngo ikigushitabiriza. Muririmba gose tukavyumva. Zoba ndangije. Twarandikiye ubusoda bukomeye muri isi cyane, turwanya umubiri na Satani muri byose. Amen. Kandi nyuma y'ibyo byose tuzohabwa impera, kandi nyuma y'ibyo byose tuzohabwa impera. Imana ibazagiye cyane. Uyu ni Mose twandikiwe ubusoda bukomeye, ariko ndababaza, hari umusoda avyuka mu gitondo akagenda mu ikambi, sinzi yo batako ko ndajayo, akamubwira bati tora muzinga cya ku rugamba. Niko bigenda, niko bimeze. Mweka baciyeyo muko ndababwire, umugabo we bamubaje bati mbega wewe, ariko aridondora ati wize kaminuza iyi ati muri kaminuza yindi isumbiye isi, ati tena na minuci mushaka iyindi isumbiye isi. Nawe mutagiye mu gisoda ndakubwira ngo niyuri kiretse uvyiyobaga iki. Paulo aravuga ngo twandikiye ubusoda bukomeye. Imana ishimwe cyane. Hari uwo yabwiye ngo nta musoda yikwegera mu by'ubugingo wakomeze guhimbara wagize gute, uwamwandikiye ubu busoda. Umusoda avuze discipline militaire, avuze mugenga, ahabwa formation, kandi hari izo mpora numva ngo force spéciale. Sinzi igihugu kimwe kinacibuka, nabona ngo jeniye cyari kintu gikaze, kandi n'ubu kirakaze, aho kiri kibera amahoro.
ariko ico nzico kugira ngo ube muri cyo hari formation uhabwa, hari amashuri wiga, hari ibyo wiga, kandi utabishoboye urataha nta kabuza, urataha. Umusirikare umwe wo mu karere iwacu yarinjiye mu baofisiye araza, baramutera igitabo barakimusubira, zatona bataje ati bahungu batoya baturumva naravye formation hari ndatohoza amafaranga duhembwa, ati nabonye bidahuye, ati ndabivuyemo kugira ngo umusoda wemera formation kandi utayishoboye nta kabuza urataha, udatashe naho ugwa ku rugamba nta kabuza. Imana ishimwe cyane. Ndababwira rero ngiye kurangiza, turi mu ishuri aribwo bugaragwa. Mose cyamutunze yarapeyuje, yarakenguje, yarabiravye neza, aravuga ati mbega ntiwosanga hari ishimana igira imbere muri ibi bintu. Abarundi turi mu ishuri ry'ubugaragwa, turakwiye kwiyumvira mbega aho ntimwosanga hari ishimana iri kuratubwira, tukaba tuteko turatahura imvugo yayo. Abisirayeli bari mu rugendo, Imana irabasuzuma, irabihweza ukuntu bameze, iravuga itaba nkabacisha mu gihugu cy'Abafilisitiya, intambara zizobatera ubwoba, nta formation bararonka, bazoka ibigwanishwa hasi basubire muri Egiputa. Biribwira ngo reka ndabashire mu ishuri bagenda inzinguzingu, bace mu bugaragwa bwinshi kugira ngo ndabaforume bashobore guhangana n'intambara bahura nazo. Ariko ngo rimwe barageze ahantu birabagora, bibutse inyama zo muri Egiputa, batangura kwidodomba, batete ico duha inyama, ese za mboga, ese ya mikeke, ese ya makambayi, nta nayo nzi amazina, ese za nyamunyamu. Umugabo wese ararira, wakarirana n'umugore wiwe, niko Bibiliya ivuga, ari mu guharura, bose bararira. Umugabo umutama umuntu w'umugabo ariko ararizwa n'injya, ntugire ngo biba byoroshe, yofumangira arizwa n'igitoro yofumangirizwa n'igitoro cyangwa isukari basi, byo vyongera birumvikana. Ariko nababwire, hari igihe twumva Abisirayeli tukibwira ngo n'abandi n'abarundi buno munsi, kandi abenshi muri bo uno munsi bararira, benshi bararira, benshi baraboroga, bati mbega ninde yoduha bya biti. Ariko nababwira ngo nta wundi wo kubiduha, suriya duhanze amaso, ariko ni Imana. Imana ishimwe cyane, ni Imana. Kandi twayigorokera, kandi twaca bugufi, nitwasenga Imana tukisoresha bibaye ngombwa, Imana izohindura ibintu. Erega iri n'ishuri, erega turiko turiga. Kandi ndababwire, naho twokwiriza ukurira kw'Abisirayeli niko bakujya mu bugaragwa. Oya, ngo bace baca hafi, bakomeje urugendo. Iravuga iti murira mutarira, ego ndobaha inyama, ariko muzokomeza urugendo mu bugaragwa. N'impaka ni ngombwa. Imana idufashe cyane. Rero Abarundi dukwiye guca tugasenga Imana. Igihe yashimye nicagera tuzorangiza urugendo amahoro. Yesu nashimwe cyane. Reka bagende kuri jambo ntasoma, ariko Pawulo yavuze ngo nagwanye intambara nziza yo kwizera. Imana ishimwe cyane. Ngo ndangije urugendo amahoro, ngo ndindiriye iki? Mbega urumva inyuma y'iri shuri nawe utovuga ngo nabaye umunyeshuri mwiza, narize neza kandi naratsinze, iri shuri Imana yanshyizemwo, ndindiriye ibitsibo. Bavuze ngo kandi ngo inyuma y'iryo tuzohabwa iki? Tuzohabwa impera. Imana nishimwe cyane. None rero bavukanye isengero rya Kristo, shobora kuba n'abarambiye mu majambo, ariko amajambo Imana yampaye naya, turi mu ishuri. Ubwo ntiwa demisiyoni, ubwo ntugomba guca mu mbavu. Turi mu ishuri, kandi tw'abanyeshuri beza, Imana izoduhera, Imana izodushimira. Na Yesu ubwe yaciye mu ishuri, arakomeza, aranesha. Imana nibahezagire cyane.